nk'uko Imana yatumye Yeremiya mu gice c'indwi kuri uyu murongo wa 3 ahavuga ngo uhoraho nyam'ingabo iwe Mana yanyu y'Abisirayeli. Ubu rero ni twebwe Imana yacu y'u Burundi, nimutunganye ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu. Ingeso zijana n'ibikorwa. Dutunganije ingeso duca dukora ibikorwa vyerekana vy'ukuri ko ingeso twazitunganije. Mutunganye ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu, nanje nzobabesha aha hantu, nzobabesha muri iki gihugu. Abarundi nitwatunganya ingeso zacu tukigarura tugakora ibikorwa vyiza, Imana izotubesha muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi c'amata n'ubuki, tukibemwo dutuje, tukibemwo dufise amahoro, tukibemwo ntitugume duturatura. Erega hariho abantu bahungishwa n'ivyaha, hariho abantu bahunze ibyaha byabo. Nimubona abantu ngo barahunga, nivyo mu ntambara abantu barahunga, ariko hari n'abaprofita intambara bagahunga n'ibyaha byabo. Dutunganije ingeso zacu n'ibikorwa byacu, Imana nta kabuza izoduha gushikama muri kino gihugu, tugishikame dukore ibikorwa vyiza, kandi ibikorwa vyiza biteza imbere igihugu. Kandi mugabo kugira igihugu gitera imbere nitwe tuba twabanje gutera imbere. Wewe uri kurakora nibanza gutera imbere, ibikorwa uri kurakora bikaja habona, bikaduga, bigateza imbere igihugu, tugaca tuba mu gihugu duteye imbere, igihugu giteye imbere, kandi tukakibamwo dutuje. Ahandi umuntu w'umunyabyaha wenyene ariyumva mu mutima ko akwiye guhunga, abantu bagahunga. Kurya ari barahunga mw'ibanga tutabizi, bahunze ibyaha byabo. Nitwatunganya ingeso zacu, tugatunganya ibikorwa byacu, nukuri Imana izotubesha muri kino gihugu, tukibemwo amahoro, tukibemwo dufise ibidukwiriye, tukibemwo tuguwe neza. Sanze Imana iri mu ruhande rwacu,